Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndaguhaye ikaze aho woba uherereye hose muri uyu mwanya turi kuwa mbere kw'itariki ya 4 Nyakanga 2023 tubazaniye amakuru avugwa mu bisata bigiye bitandukanye tuba twabatoreje bitangazwa n'abategetsi, ivugwa cane muri politike, agateka kazina muntu, umutekano, kuravugwa cane mu butungane, havugwa cane mu kibano n'ibindi bigiye bitandukanye tuba twabateguriye. Reka tangure mbaramutsa kandi mbakaze ho mwoba muherereye hose abadukurikiye bari Bujumbura n'Igitega, ubwo ni mu bisagara bibiri ni ku migwa mikuru yompi y'igihugu c'u Burundi, abari mu bice bitandukanye mu ntara zigize Burundi, abari mu bihugu bibanyi, abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese ndabaramutsa kandi ndabahaye kaze yo gukurikira aya makuru agezweho. Turaza kwibanda rero kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Hari abategetsi bamwe bamwe bariko bagenda bafatwa bazira isukari nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, turaza kubigarukako. Hari abafunzwe rero ariko kandi abapolisi nabo bariko barakora akazi katoroshe, ivyo vyose turaza kubigaruka ku buryo burambuye. Minsi rero niho humvikanye inkuru zivugwa cane kuri Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho aherereye muri uyu mwanya tukaba twamenye tukaza kubibageza ko ku buryo bw'idonido muri aya amakuru. Muraza gukurikira kandi vya musitanteri wa komine Ntega witwa Mbanzabugabo Pierre Claver yatumye ko inama gihutihuti kugira ngo abarongoye amazone nabo baje kumviriza ico ababwira, gusa ni inkuru nayo tuza kugaruka ku buryo burambuye haberemo ibintu bitangaje. Hari rero umukomiseri provincial w'intara yoba yarafashwe afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba nyuma yaho afatiwe ku munsi wa gatanu. Ifatwa rero yaciye amanukanwa muri police judiciaire Bujumbura akuwe ngaho yaciye ajanwa mu Mpimba, ico azira naho yakoreye amabi mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Kaza kubagezaho kandi ivyo mu chef de zone wa Kizuka ni Sirabahenda Leonard yoba yarafashwe n'abapolisi bamufatanye isukari muhira iwe yanyuruje. Chef de zone rero aca ariruka, abapolisi bamuje inyuma kuja bamufashe, nagihugu rero bakaba baramuvugirije induru, navyo tukaza kubigarukako. Sio makuru twabateguriye gusa, ahubwo turaja hanze y'igihugu c'u Burundi tubagezeho ibiriko bibera mu gihugu ca Gabon. Mwanya mato uri imbere General Brice Oligui Nguema ararihirira nka president wa Gabon mu gihugu, akaba hatuje rero gusa umutekano urakajijwe. Turaza kubabwira vyinshi kuri uyo mu general w'imyaka 48 warindaga Libongo akamuhirika ku ubutegetsi. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi abe kugira udacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Dutangurire kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Cyo mwamenya nuko Alain Guillaume Bunyoni ari mu ibohero rikuru rya Gitega. Ndasubiramwo, ari mu ibohero rikuru rya Gitega. Yose bije nyuma y'amakuru yagiye avuga ko Bunyoni yoba yaratorotse ibohero, ariko amakuru yajeje kudushikira mu isoko ryacu batubwira ko ari mu ibohero rikuru rya Gitega. President Varisito Ndayishimiye yemeza ko abanyegeza isukari bafise umugambi wo kumuteranya n'abanyagihugu, gafise imigambi yo kubaha amakofi bose. Isukari ihabwa cane cane abadandaza bavuye muri CNDD-FDD. Mw'ishavu ryinshi cane President Ndayishimiye yavuze ikintu gikomeye, karazi ko abansi biwe bakomeye bicaranye mu mugambi no mu butegetsi mu gihugu cose hariho harafatwa abastanteri n'abakuru b'amazone bagirizwa kwiba no kunyegeza isukari. Ngo rero haravuzwe buramatari nimba abo bose bari muri uyo mugambi wo kwankija Varisito Ndayishimiye, barageze ko abwira abarundi ubutuma bano bantu bose. Ngese yo bari General Alain Guillaume Bunyoni bikorera mu ibohero canke hariho uwundi mufyoti atigera avugwa. Musitanteri wa komine Ntega yatumye ko inama gihutihuti y'abarongoye amazone mu mugambwe CNDD-FDD
inama yaratanguye ku munsi w'ejo ibera mu ngoro y'umugambwe ku rwego rwa komine. Muri iyo nama rero ngo bahagira hapfundikwe amanyanga uko abo barongoye amazone bose ko ari 5 bazemeza ko isukari yo mu kwezi kw'indwi yabonetse igatangwa mu ntara ya Kirundo, haciye haba kwemeza isubirizwa rya permana wa komine Ntega Brizanye Leonidas. Hari rero n'undi umuchef de zone wa Kizuka yitwa Sirabahenda Leonare. Uwo rero ku munsi w'ejo yafashwe n'abapolisi bamufatanye isukari muhira iwe yanyuruje. Chef de zone aca ariruka, abapolisi bamuja inyuma gushika abamufashe. Abanyagihugu rero bakaba basaba ko yobazwa isukari yahora inyuruzwa. Chef de zone wa Kizuka akaba yarinjijwe agashoka komisariya ya Rumonge. Mu gihe kandi hari inkuru igezwe ivuga ku komisere provinciale w'intara yitwa Niyongabo Terence afungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba nyuma y'aho afatiwe ku munsi wa gatanu. Ifatwa yaciye amanukanwa muri police judiciaire Bujumbura kuwe ngaho yaciye ajanwa mu Mpimba. Niyongabo Terence akaba yagirizwa kunyuruza amahera mva makungu umuntu ku nguvu ashika ku bihumbi 10 vy'amadolari. Umuntu rero bikuvuga ko yava mu gihugu kibanyi ca Kongo yafatiwe kuri barriere mu Rutana, afatwa na decor wa komisariya provinciale Samuel Nzopfindekuye aca aramutwara kwa komiseri. Amushikanye kwa komiseri wa muntu yaciye yamburwa amafaranga yose yari afise ashika ibihumbi 10 vy'amadolari. Gushika ubu na decor Samuel Nzopfindekuye nawe nyene yarafashwe mu gatondo catwarwa mu Mpimba aho yasanze umugenzi we, bose bagirizwa ayo mahera mva makungu banyaze uwo muntu ku nguvu. Gushika ubu rero amakuru ataremezwa nuko Bernard ni umukomiseri komunale wa Rutana nawe yoba yaciye akura meza arahunga maze kumva ko amatohoza atanguye. Gushika ubu ntawuzi irengero ryiwe. Ni inkuru rero tukibandanya gukora kwa amatohoza geze kidushikira mugayikurikira kuri iyi mbonesha kure y'umuhuza TV. Reka tubandandeze mu gihugu ca Gaba. Beje bariko bakurikira ibiriko bihabera birabana na kudeta yo barabaye mu minsi iheze. Mwamato uri imbere General Brice Oligui Nguema rihera nka president wa Gabo mu gihugu ca Gabo. Aratuje rero gusa umutekano urakajijwe. Brice Oligui Nguema turagere tubashikirize vyinshi kuri we. Afise imyaka 48 akaba yararindaga Libongo, akaba yaratembagaje ubutegetsi bwiwe. Nyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa president Libongo, General Brice Oligui Nguema yarateruwe ashirwa hejuru n'abasirikare mu mihanda bariko bamuhayagiza bavuga ko ari insinzi bagira bati Oligui president, Oligui president. Umujenerali imyaka 48 bikaboneka neza kwa sara umugabo w'abantu urevye ko yishimiwe n'abasirikare, ariko kuri benshi ngo n'umutegetsi batari biteze ko yokora ivyo bintu. Imyaka 5 iheze yasaga n'uwibagiranye muri rubanda ya Gabo. Hari inyuma y'imyaka 10 abahanze y'igihugu nyuma yo kuvanwa mu bantu ba hafi bo ku muryango wa Bongo kugeza kuwa gatatu wari umaze imyaka 56 utegeka Gabo. Nguema hagarutse mu buryo bucecetse, yazamutse mu mapeti ya gisirikare, ari yitaye cyane ku kazi no gusigasira no kurengera ubutegetsi bwa president Libongo. Mu mugabo yavukiye mu ntara yaho Oguwe, ahantu umuryango wa Bongo ukomoka, ndetse bamwe bavuga ko General Nguema ari mubyara wa Bongo. General Nguema yateye ikirenge mu case aja mu gisirikare akiri muto cyane, yahise aja mu ngabo zirinda ubukuru bw'igihugu abanje gukora imyimenyerezo mu ishuri rikomeye rya Maroc, Meknes Royal Military Academy. Uyu musirikare yase yakundwa cyane n'abategetsi ndetse n'abakuru b'ingabo, maze ca abasuma mbike wari president ico gihe ari Omar Bongo se wa Libongo. Bivuga ko Nguema wari akiri muto cyane, yari uwa hafi cyane Omar Bongo, yaramukoreye kugeza apfuye mu mwaka w'2009. Edwige Sorogo de Pagne, umusesenguzi wa politike ukora mu kigo Amber Advisors, yabwiye BBC ati ni umuntu utari witezwe
ko yorongora Gabo iki gihe mu myaka y'ibihumbi 2020 murantunge mwaka w'ibihumbi 2000 maze imyaka runaka hanze y'igihugu yasaga n'uwibagiranye. Ali Bongo yajaga ku butegetsi subiriye se mu mwaka w'ibihumbi 2009 Wema yirukanwe mu kazi ke yatangira ico bimenyesha makuru vyo mu gihugu vyitaga ubuhungiro akora hafi imyaka 10 nkatashe muri ambasade za Gabo muri Maroc ndetse na Senegal. Mugabo rero yongeye kuboneka muri politiki ya Gabo muri 2018 ko yasubiraga umuvandimwe wiwe kuri se wa President Bongo mwanya hukuriye ubugenduzi ndetse mutasi mu ngabo zirinda President. Maze amezi 6 gusa muri ako kazi General Ngwema yahise azamurwagira mukuru w'uyu mutwe urinda President tangije ivugurura rigamije imikorere myiza y'umutwe mu nshingano ze zibanze harimo gusigasira ubutegetsi. Rero mu bakoranye nawe vya hafi yabwiye biro ntaramakuru AFP ko uyu mu general ari umugabo akundwa ubwumvikane ataja impaka umva buri wese agashaka aho abantu bahurira. Nyuma gato yo guhabwa rero izo nshingano General Ngwema yatangije operation yiswe ibiganza vyera ari gamije kurwanya gusahura amatungo ya leta. Gusa nawe ubwe yigeze gushinjwa yagirizwa rero kwigwizwaho imitungo ya leta. Iperereza ryo muri 2020 yakozwe n'ikigo cyo muri Amerika kirwanya ruswa OCCRP rivuga ko General Brice Ngwema n'umuryango wa Bongo baguze imitungo zimvye cyane muri Amerika bakoresheje imari ndetse amatungo ya leta. Bivuga ko Ngwema ubwe yarakoresheje miliyoni 1 y'amadolari agura iyo mitungo itimukanwa. Hari ico Ngwema yavuze kuri iyi raporo akaba yaragize ati ntekereza ko haba mu Faransa canke muri Amerika ubuzima bwite n'ubuzima bwite kandi bugomba kubahwa. Mezi atageze ku 8 ashize ibiro ntaramakuru vya leta ya Gabo vyatangaje ko General Ngwema n'abandi bagaba b'ingabo batatu bashimangiye ubudahemuka bwabo ku butegetsi bwa Bongo bwari bumaze imyaka 14. Ariko ku wa gatatu ashize amasaha gusa Ali Bongo atangajwe nk'uwatsinze amatora atavuga ko rumwe gisirikare cahise gitangaza ko gisheshe ivyavuyemwo kandi gifasha ubutegetsi. Benshi mu bene gihugu ba Gabo bishimiye ko General Ngwema yafashe ubutegetsi. Havuye rero abene gihugu bakaba baramuhayagije. Ali Bongo afungiwe iwe mu rugo. General Brice Oligui Ngwema yahise agirwa umukuru w'igihugu zibacuho. Ngwema yabwiye ikinyamakuru Le Monde cyo mu Faransa ko abaturage ba Gabo bari barambiwe ubutegetsi bwa Bongo kandi ko atarakwiye kwiyamamariza manda ya gatatu. Aho yaragize ati buri wese ibi arabivuga ariko nta no mutera intambwe. Rero ngo igisirikare coba caratunganije guhindura urupapuro mu muryango w'abibumbye ni ONU ndetse n'ubumwe bwa Afurika hamwe n'Ubufaransa bwamaganye kugwirika ubutegetsi kwa munani kubaye muri Afurika y'uburengero no hagati kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ko General Ngwema birasa naho ashigikiwe cyane mu gice kinini ca Gabo rasa kandi n'uwabashije kunga ubumwe mu gisirikare ubundi kirangwamwo ivanguramoko. Ngabo rero wigeze gushinjwa ibiturire kandi bamaze imyaka myinshi ari imbere cyane umuryango wa Bongo ngarashobora no kutaba itangiro risha bene gihugu ba Gabo bifuza. Gusa soja mu gitabo c'amateka y'iki gihugu nk'umugabo wahinduye urupapuro gakoraho abari mu muryango wa Ali Bongo. Nabakengurukiye cyane ko mwakurikiye byinshi twashikirije. Turabategura nandi araba agezweho mu bisata bigiye bitandukanye. Bimbonesha kuri Umuhuza TV niho muza kuyakura. Ndagusaba kugira gufyonde kuri subscribe canke s'abonner n'ibitari wafyonda ko ukena kubisangiza abagenzi bawe kugira udacikwa n'amakuru yose idushikiriza. Imana bahezagire.